Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 30 ruheshi umwaka wa 2021 inshuti bakunzi ba televiziyo Renaissance mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye kaze murano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ingingo yo kwirukana ku mugaragaro umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Otrako irashimisha ishirahamwe Olicom ngo birashobora gutuma abakora amakosa bikosora, ariko rero abanonosoye amategeko bo babona ko hagiyemwo gufata ingingo bivuye ku bishobisho, ivyo bigatuma leta igira ikibazo mu gihe ishirahamwe bahagaritse kumwe n'umuyobozi wa Otrako ryo kwitwara kandi rigatsinda urubanza. Turagaruka ku bwicanyi bwabereye mu ntara ya Muramvya mu mpera zindwi iheze muri komine ya Rutegama. Ishirahamwe Fokode rikibaza nimba hariho umugwi witwaje ibigwanisho wabikoze canke batoba arabatumwe na leta kugira baronke ingene bafata abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Mukanya nido Urongo ishirahamwe Otrako Albert Maniratunga yarakombowe n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 29 ruheshi umwaka wa 2021 yamwagirije ko yahombeje abanyagihugu amafaranga menshi kubera yatevye kwegereza abanyagihugu bo hagati mu ntara ibigo bitanga impapuro zerekana ko imodoka ikomeye bita contrôle technique. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yagendeye ishirahamwe rya Otrako uwo munsi nyene akaba yasize atanze itegeko ko uwo yahora arongoye Otrako atosubira kwinjira mu kigo ca Otrako. Nateza ushaka contrôle technique amazahe n'amazahe Bujumbura, Igitega, Ingozi n'Uburundi. Ushikona munsi aho bashoboye gukorera Ushikaho umunsi aho bashoboye gukorera ni Bujumbura. Nikuvuga yuko umwene gihugu mu Cankuzo wo mu Ruyigi w'Igitega wo mu Rutana bose bamanuka Bujumbura. Bose bamanuka Bujumbura. Urumva igitoro baba batazigene kingana. Yego cyane. Urumva umwanya baba batangene ungana. Yego cyane. Uwo kontora amahera amaze gutakaza. Twayaharurangana nka gute. Ayo mahera amaze guhomba ni menshi sishobora kwiyestima mu gitigiri. Urumva ko ari menshi. Amagarira deje wa police. Nakamara mazaka. Abe n'igihugu guhomba tubona ukunyene ko. Deje wa Otrako ntasubira kuhinjira nabajye batwara irya societe ntibasubira kwinjira muri Otrako. Mu minsi 3 nzoba mpejeje korganiza ingene hazoca hakora abo batarimo. Mugabo bose wewe nta usubira kwinjirana yaba deje wa Otrako yaba ni societe. Abahari ejo tuzoja tutanga kuringaniza ibikorwa vyihuta twakorera. Ni ivyo kandi bakwinjira aho biraheze byose bifate mu ntoki ntagira ico nonekara byose bicungire ngaho tuzobitorera umuti nta kibazo. Mugabo abandi bakozi babandanya bakora. Wewe banza hugare kwanza icambere bose urabasohora bazosubira gukora tubahaye inde ntumbero nshasha. Igihugu ntigica gipfa ku munsi umwe ivyo ari byose kuko n'ubundi ibiturere biriko biriragwayo ndabizi byose biriko bibera ko kajagari kose kavuye kuri ivyo. Sawa nivyo navyumvise yaba mwebwe muserukira abene igihugu ntaco mwakoze urabizi ko itariki 21 zo kwa kabiri so nataka kubwira sinatanze amezi abiri yuko amezi abiri atabaye baca bataha hari cabaye ntituri mu kwezi kwa gatandatu ni guheza Naratanze ubutumwa murumva kuva itariki 21 zo kwa kabiri niho nabagabishije ndabaha amezi abiri yuko amezi abiri aheze bataragira contrôle technique Gitega Bururi na Ngozi yuko isosiyete citaha tugeze mu kwezi kwa gatandatu kuraheze none aho mwumva nose bakubwiye ikindi giki. Iyo ngingo ikaba ikengurukwa n'ishirahamwe Olicom rigwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Gabriel Rufyiri arirongoye ariko aratangazwa no kubona umukuru w'igihugu ari we aja gufata iyo ngingo mu gihe hariho inzego nyinshi ziri munsi yiwe zari gushobora kumufasha zigafata ingingo nk'iyo imbere ko bishikira urwego rwiwe. Gabriel Rufyiri akaboneraho gusaba umukuru w'igihugu gufata n'izindi ngingo ku bandi bose boba baragize uruhara mu inyuruzwa ry'amatungo y'igihugu. Muravye ingene umukuru w'igihugu yabikoze ivy'isosiyete twebwe dufata yuko byagenze neza gusa ibizokurikira
nibyo twebwe tubona neza yuko hakwiye kurabwa neza amategeko. Mu by'ukuri murabizi neza amasosiyete ava hanze akingirwa n'amasezerano mpuzamakungu ajejwe iby'urudandazwa. Barashobora rero, barafite uburenganzira iyo babonye ko barenganijwe kuza kwitwara hanze, kandi iyo article yamiri mu makonvansiyo yose bagiranira n'ibihugu biba byabahaye ayo masoko. Bari muco kwita mu gifaransa sous couvert de l'Organisation mondiale du commerce. Hakaba rero hari inzego z'ubutungane ku rwego mpuzamakungu nka tribunal arbitrale de Paris zikunda kuba ziriko zirakora kwayo madosiye igihe bitashoboye gukorerwa mu gihugu baba barakoreyemwo, bari gukoreramo urudandazwa. Mugabo twebwe twifuza ko vyoshika ngaho, twifuza yuko umukuru w'uko ariko arabikora. Mwarabonye ingene yabikoze ku madosiye y'amaminere, yarazihagaritse zose, hanyuma aca basaba ko basubira kunegosya. Iyo nibaza yuko ari approche nziza. Nibi rero niko bobikora, n'ibindi niko bariko barabikora. Twibaza rero ko yari byiza, mugabo twebwe turibaza ikibazo, none kugira ngo umukuru w'igihugu arinde ava hariya hejuru amanuke, munsi yiwe hariho uwo nokwita vice president, icegera ciwe, hariho umushikiranganje wa mbere, hariho umushikiranganje ajwe ico gisata, hariho inama nshingwantwaro. Murumva izo nzego zose ingene zingana, mugabo umukuru w'igihugu akaba abikora, none abandi bose bari hehe? Nibaza ko ikibazo nyamukuru kiri ngaho, arico gituma dusaba yuko umukuru w'igihugu ariko arakora ibikorwa nk'ibi ataraba gusa ujya muyobozi mukuru, ahubwo bagira ico twokwita isuzuma ryimbitse kugira ngo barabe abafise mw'imura gose, kugira ngo babibazwe. Kuko turavye ingene igihugu aho kigeze uno munsi mu bukene, mugabo ukabona ko akazi k'abantu biba, baguma baduza amazu, baguma bigirira neza, mugabo igihugu kiro kiraja mu bukene. Twiyumvira yuko ari wo mwanya mwiza uno munsi n'iyi saha yuko umukuru w'igihugu agerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo akingire itunga ry'igihugu, kuko nk'uko biri mu ngingo ya 39 y'ubashingiro, itunga ry'igihugu ni ntakomwakomwa, nta muntu n'umwe afise uburenganzira bwo kuryonona. Arico gituma twebwe mw'ishyirahamwe Oricom dusaba yuko abantu bose bagirizwa ibintu by'ubusuma, baba aba prive, ni ukuvuga aya mashyirahamwe bayaronse amasoko, baba abashejwe inzego za leta, bose umwe wese ku ruhara rwiwe yakoze babihanirwa. Kira noneho ubu uyahasigaye hajamwo nabo mwe twita abaranzi, abakomisiyoneri. Abo bose umuntu wese aza gusahura amatungo y'igihugu agomba kubibazwa, kuko baba bariko baranunuza inguvu z'umunyagihugu. Gusa umukuru w'igihugu afata ingingo yuko ishirahamwe rifitaniye amasezerano na leta y'u Burundi ahagarara na cane mu gihe bidakurikije inzira bisanzwe bicamwo. Umushingwamanza Janvier Bigirimana akaba bishikirije inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye afata ingingo yo guhagarika ishirahamwe rijejwe gukwiragiza ibisata vy'ikigo kiraba ko imodoka zikwije ivyangombwa, nkuko bisigurwa n'uyo munyamategeko. Urwego rw'umukuru w'igihugu rurafise inzego nyinshi zishobora kwiga neza ico kibazo, mu gihe iryo shirahamwe ryo kwitwarira leta rero rikongera rigatsinda, ngo ni leta n'abanyagihugu bohahombera. Aho rero niho hari ingorane nyamukuru ku vyaraye bikozwe n'umukuru w'igihugu, kuko amasezerano yose iyo yasinywe haba hariho uburyo ayo masezerano ashobora guhagarikwa. Bisigura yuko umukuru w'igihugu ntaba afise uburenganzira bwo kuvuga ngo amasezerano ngo arahagaze mu gihe bitakurikije inzira ziba zaratekanijwe n'ayo masezerano. Usanga ari amasezerano kenshi bakunda kuvuga yuko hazobaho ivyo bita arbitrage, ni kuvuga abacamanza bigenga atari abacamanza bo mu Burundi. Bisigura yuko kenshi leta irashobora kuhahombera kubera ibitakurikije amategeko, ibitakurikije inzira zatezwa gucamo. Sinibaza yuko hobaho amasezerano
aho bavuga bati umukuru w'igihugu umwanya wose abishatse azoshobora kuvuga yuko ayo masezerano ahagaze. Ayo masezerano nibaza ko atoshoboka, bisigura yuko rero bijya yakoze ku bijanye n'ayo masezerano n'iryo shirahamwe ryo gukora iryo bintu, nibaza ko harimwo amahinyu, harimwo agahaze, harimwo kwihuta, harimwo kutubaha amategeko. Ivyo ni bimwe rero bishobora gutuma Uburundi buhahombera cane, kuko bashobora gutuma Uburundi buriha amafaranga menshi kubera buba bwashenye ayo masezerano hadakurikijwe amategeko. Ikindi kinatangaje kuri ivyo, umukuru w'igihugu ni umuntu afise abahanuzi mu vy'amategeko, bafise umushikiranganji ajejwe ico gisata, yari afise uburyo bwinshi ashobora kwikora ko kugira ngo abitohoze, kugira ngo ashobore kuraba ikintu kibereye. Ntivyumvikana yuko atari afise uburenganzira bwo gushobora kuvuga ngo amasezerano ngazukoye. Hama ikindi naco, barya abantu umukuru w'igihugu aba yashizeho ni ijisho ryiwe mu bisata aba yabarungisemwo gukora. Ni kuvuga iyo barinze bakora amakosa, ayo makosa nawe nyene ashobora n'ahatoye harugwako, leta yo irayaharugwako. Ni kuvuga yaba umukuru w'igihugu yaba urya muntu yarasanzwe atwara Otrako, bose bakorera leta y'u Burundi. Gusha rero bavuga ngo amasezerano arahagaze bataravye n'ahari amakosa, kwabaye ukwihuta, kwabaye gukoresha ibishobisho navyo ntibiba bibereye umukuru w'igihugu, yuko akoresha ibishobisho mu gufata ingingo cane mu ngingo ziba zerekeye amashirahamwe aba yagiraniye amasezerano na leta. Aho rero harabayemwo agahaze, nibaza yuko ahubwo bokwikosora vuba, kuko vyo ni bimwe bica bituma Uburundi butsindwa, Uburundi bwama buriko buratakaza imanza buba bwagiraniye n'ayo mashirahamwe, kubera kenshi baba bononye ivyo bonona, bakaca bafata ingingo za gihutihuti, bigaca bituma leta y'u Burundi iguma ihahombera. Hama ntaworeka kuvuga yuko iyo leta ihahombeye n'umunyagihugu, ni cacu yacu umunyagihugu kizoja kuriha ayo mafaranga baba baciye leta. Bisigura rero yuko umukuru w'igihugu kuri ico yacihendeye ko nivyo yari afise uburenganzira bwo gukura urya mugabo yaraje gutwara Otrako kuko ashatse ko niwe yamushizeho, ariko ntiyari afise uburenganzira bw'uko ayo masezerano aca avuga ngo nawe nyene ngo arahagaze atatanguye kuraba ahari kosa. Nubwo hoba amakosa, sinibaza ko umukuru w'igihugu ari umucamanza kwiga mwene ivyo bibazo, yari kureka ababijejwe bakaba ari bo bavyiga hakurikijwe amasezerano uko yanditse. Inyuma y'ibitero vyabaye mu ntara ya Muramvya muri komine ya Rutegama, Pacifique Ninazwe arongoye ishiramwe Fokode aribaza nimba igitero cibonekeje ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu uheze muri komine Rutegama yuko coba cakozwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho canke bitoba vyakozwe na bamwe mu nzego za leta canke ya migwi yimbonera kure. Pacifique Ninazwe arasaba ashimitse leta y'u Burundi gufata ingingo ziboneka mu gukingira abarundi bose. Biragoye gose kuronka amajambo umuntu ashobora gukoresha inyuma y'ububisha n'amarorerwa nk'ayabaye ku mugoroba wo ku munsi wa gatandatu heze muri komine Rutegama kwibarabara rya Muramvya Gitega, aho twumvise ko abantu batari bake bari bavuye mu manza bariko barataha bari mu modoka zisanzwe zunguruza abantu, bahuye n'abitwaje ibigwanisho bagaheza bakabacucagira amasase, bagaturira zimwe muri izo modoka, mbere abantu batazwi igitigiri bakanaturirirwa muri izo modoka nyene, imiryango ikaba itanashoboye kuronka ibiziga. Icambere rero umuntu no kwiyamiriza bene ubwo bwicanyi no gutera ivyatsi abakora bene ubwo bubisha. Umuntu akagira ko kandi ahoza imiryango yabuze mu buryo wabaje nk'ubwo. Ubwa kabiri umuntu arongera agaheza akibaza ico leta y'u Burundi iriko irakora, kuko igikorwa cyayo ca mbere no gukingira ubuzima bw'abarundi. Ibi bintu bimaze iminsi byikurikirana incuro nyinshi, ariko nta kintu kiboneka leta iriko irakora kugira ngo bihagarare canke ngo inabwira abarundi ibiriko biraba ivyo ari vyo. Mbega coba ari kirobera gishasha? Kubera ko umuntu aravye ingene ivyo bintu biriko birakogwa vyibutsa amarorerwa yakogwa n'abasendede igihe bari bakiri ku rugamba, aho nabo bahora bahagarika imiduga mu mabarabara bakayiturira bakica bari barimwo, abandi bakabanyuruza bakaca batwara kubagira abagwanyi, n'ayandi marorerwa yakorerwa kuri ayo mabarabara. Uyu munsi rero umuntu aravye ivyo bintu womengo nivyo bisubiriye.
umuntu akaca yibaza ko gishobora kuba ikiroberi gishasha. Nimba atari ikiroberi naho n'abasende David nyene baba bariko barabikora, kuko umuntu aravye nk'ivyabaye muri komine Rutegama, imitumba yaho yose ayo masaha ibicunzwe n'imbonerakure. None abo bagwanyi baciye he ku buryo atawashoboye kubabona? Ubugira gatatu naho turatewe amakenga n'ifatwa ry'agasakisaki ryama rica rikurikira. Nkaho muri komine Rutegama twarumvise ko inyuma y'amasaha 3 gusa ico gitero kibaye haciye hatangura ivyo gufata abanywanyi ba CNL, abahoze mu gisirikare cy'u Burundi na bamwe mu gwaruka rw'abatutsi. Twumvise ko uwahoze ari musitanteri w'iyo komine yitwa Vivine yagiye ajanye n'abantu bamwe bambaye impuzu z'igipolisi n'abandi bambaye iz'igisivile, ugasanga bariko baraca ku mihana y'abo bantu bakabafata mu majoro hagati ya 5 y'ijoro n'isaha 9 z'ijoro. Umuntu akiyumvira ivyo bintu ingene bishoboka mu gihugu kigengwa n'amategeko. Twarumvise kandi ko hari n'abandi benshi bagiye gufatwa muri komine Ndava mu ntara ya Mwaro. Imiryango yose y'abo bantu ikaba iriko irasaba kumenya ababo aho bapfungiwe no kumenya ababo ico bariko barazira. Ivyo byose ntivyo kumvikana ko Vivine yaciye amenya abakoze igitero amasaha 3 gusa gihejeje kuba, kandi abateye atawabonye. Ibi bino bintu n'akamaramaza, leta y'u Burundi irakwiye kubihagarika igafata n'ingingo ziboneka zo gukingira abana b'u Burundi. Imigwi y'abarundi ngo ifatiye ku mibereho yagiye iratahurwa ugutandukanye, ari navyo bishobora kuba vyaravuyemwo injyane z'ubwoko n'ubu zicibonekeza mu Burundi, bivugwa na muganga Alphonse Rugambarara akurikirana kahise ku Burundi. Avuga ko abarundi bagiye bararonka ingene bitwa bivanye niyo bava cankaho bamuka, bigatuma bashobora gushigwa mu migwi. Akaranga k'umurundi kari mu vyinshi. Umurundi niki kugira ngo tumenye ico ari cyo umurundi, nidufate akaranga muntu. Akaranga umuntu kakudondora ukuri, kakudondora kuri vyinshi. Turavye karanga muntu, hariho ubwa mbere izina ryawe, wewe umuntu witwa ngwiki. Hakaba naho wavutse, intara wavukiyemo, n'umwaka wavukiyemo. Hakaba n'akazi ukora. Hakaba izina ry'abavyeyi. Ivyo nivyo biri kuri karanga muntu y'ubu. Ariko dufashe karanga muntu ya kera nko ku Babirigi, hariho ubundi buranga bashizemwo, ubu tutakibushiramwo, mugabo bufise insiguro nininya cane ku buzima bw'abarundi. Ni umuryango, ubwoko. Ivyo vyariko kuri karanga muntu ya kera. Ivyo bintu nivyo bigize umurundi. Kuko usanze utoye karanga muntu naho woyitorera mu mahanga, ukabona ko uwo muntu yavukiye Igitega, ucumenya yuko ari umurundi. Ikindi novuga kandi kuri ivyerekeye ako karanga, kubijanye n'intara, dufise i Burundi ukubona intara kubiri. Hariho kubona intara za kera, Ikirimiro, Imbo, Ukumoso, Ubuyogoma, Umugamba. Hariho rero amajambo ajanye n'izo ntara. Hariho Abagamba, hariho Abarimiro, hariho Abamoso, Ababo. Hakaba n'Abanyagitega, Abanyaruyigi, Abanyamuramvya n'ibindi. Ivyo byose nibiranga umurundi, kandi bikaba biri kuri iyo karanga muntu yiwe. Ariko kuri karanga muntu y'ubu hariho uburanga bubiri novuga butariko. Naho butariko abantu barabwiyumvamo. Harabiyumvamo umuryango,
hari abiyumvamwo ubwoko noneho ubwoko bufise ubukari kurusha noneho akaranga k'umurundi kuko ubwo bwoko bwatumye turyana tumarana ni kubera iki ubwo buranga bwose dufise butazana ingorane canke iyo buzanye ingorane naho nyene ni kubera iki. Aho niho dusozereye ano makuru yacu murakoze mwese mwayakurikiranye naho utaha.